Ejo ku kibuga c'indege Sadbi wari waje kwakira Harmonize ariko ntibigeze umwegera kubera iki Sadbi? Vipi bro? Fresh. Biraza neza? Ya. Sadbi kwanza waberewe bro. Asante. Unapendeza sana. Yaga. Amikini nacho Sadbi wavyakiriye gute ko abantu bakwakiriye neza kujya Sadbi? Bana ndabona ni ibintu vyiza cyane. Yego. Biraduha icizere. Umuziki wose ushikira umunyagihugu, umuziki wose Sadbi aririmba ugashikira umunyagihugu, ntibaba bazaho naciye, ntibaba bazi ingorane naciye mu kugira ngo ubashikire. Ariko iyo bibaye ukabashikira neza bakaryoherwa, birampa icizere, bikama feedback yuko ivyo nakoze ari vyiza. Nukuvuga yuko ndi umuntu w'umunyamahirwe d'abord, sishaka kuvuga ko ndi umuntu w'imyaku ko navukiye mu Burundi igihugu gito iki ndi umunyamahirwe kubera ndi umurundi, nkaba ndi mu gihugu abarundi bariko bagerageza gutahura agashiro k'umurundi bivanye n'ivyigwa bitandukanye twiga ku ishuri canke twigishwa haba ku maradiyo haba mu nyigisho zanye n'icubahiro umukuru w'igihugu n'ahandi. Abantu bariko barakunda igihugu cyabo, ndaryohewe cyane. Sadbi uri mu baririmbyi novuga ngaha mu Burundi baba baruse ano mahirwe kuza kuri no stage, wavyakire gute Sadbi? Samahirwe n'akazi k'umuntu kange kamugeza ahantu aha kuba ndahagaze n'akazi kanje kari mu inzitizi nyinshi, ariko Imana igakomeza kumpa. Duse n'abasubira inyuma gato, ejo ku kibuga c'indege Sadbi wari waje kwakira Harmonize ariko ntibigeze umwegera kubera iki Sadbi? Unye mu modoka Sadbi. Yego. Hajya uriya novuga ko ari umustar yavuye mu gindi gihugu. Abantu bose baba bari bagiye kumwakira, nanje ndi mu Barundi. Kijya gihe nari nk'umuntu muto, umwene gihugu agaragaza ko Burundi ari igihugu kigenderwa, ari igihugu gifise abantu b'umutima bakirana. Nico kintu nari nitwaje hajya nk'umurundi nje kwakira umuririmbyi mugenza nyavuye muri Tanzania umushitsi. Ni byarabaye bivanye nuko nabishimye kandi bivanye nuko byari muri contrat nari nahawe. Nyuma hajya twagiye turabonanira kuri hotel. Hajya abamenyesha makuru mwari beshi mushaka news, mushaka kubwira abantu uti Harmonize yaje mu gihugu nyabagendwa, mu gihugu nyabagendwa, twarabahaye akanya tutabavangira, turarindira turabonanira kuri hotel. Sadbi aramakuru twigize kuronka bavuga yuko ari indirimbo we na Harmonize mugiye gusohora. Harmonize yarakiri muri WhatsApp, ubu unya Harmonize yaje kwivugira kuri stage ko ejo azosora indirimbo n'abaririmbyi babiri b'abarundi. Mbe Sadbi barimwo? Iyo nkuru ntayo mfise Sadbi, turazi ko ibintu vyawe byinshi kunda kushira mu mpisho Sadbi. Ntayo mfise iyo nkuru vraiment. Nta ndirimbo mugiye gukorana na Harmonize? No mbeshe. Nivyo Sadbi yifuza? Ndavyifuza kubera yuko abarundi bifuza ko bagira ku yindi ntambwe, ariko ayo mahigwe aje iwanje cyangwa akagenda ku wundi muririmbyi w'umurundi nta kibazo, ni twese tuzoba twaronse. Mbega Sadbi kuba amashiramo gumatumira cyangwa abantu bagomba organize ibirori bagomba tumira baririmbye b'abanyamahanga mu vyakira gute Sadbi? Aba n'abantu bakoze, ugerageje kuraba Harmonize ukamuraba kuva kiri muri Wasafi harura imiliyoni bamushizemwe nizingaye wowe zimbwira. That's why Sadbi none kuri kintu batabaha agaciro kakwiye Sadbi. Imana izobikora nibitaba kuri twebwe bizoba ku bana bacu. Sadbi nakuze performance yawe. Asante. Wabikoze? Yeah. You're the king bro. Asante. Thanks sana. Yeah. Akajambo gato ku bakunzi ba Sadbi. Buja Hit yaga. Kabisa in Buja Hit TV.